avuye mu gasho ko mu Rumonge Deo Hakizimana yahavuye yandika igitabo muti none iki gitabo yacanditse kubera iki Deo Hakizimana ashikiriza yuko yabona ko naho yaravuye mu gasho kandi ngo yaramerewe nabi cyane kuko yari yamaze guta ibiro 10 ku biro yari asanzwe afise aha rero ngo yaciye yihuta kwandika iki gitabo kuko yabona ko nubundi ubuzima bwiwe bubangamiwe yabona ko umwanya ari umwanya bashobora kumuzimanganiriza ubuzima yashaka rero ko igitabo gisigara kiravuga ubuzima bwiwe ico yamaze n'ibyo yakoze mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo amahoro akunde agaruke reka rero Deo Hakizimana twamusanze ku rugo iwe naho nyene amagara yiwe ntiyari yifashe neza ariko yatwemereye kuduha ikiganiro reka rero mwumvirize igituma yanditse kino gitabo nico yashatse gushikako Deo Hakizimana reka ndabahaye mwiriwe ndabasanze ku rugo aho muri musa nk'abaruhutse naho nyongera maraja kutubarira akaruhuko murimwo akariko reka mbere maze mutubarira akaruhuko murimwo hanyuma kugira ngo tuyaje kuko umenga ntibisa n'ivyari byaboroheye kutwemerera kuduha ikiganiro yego nukuri ibyo nivyo ngira ngo washize kuruhumye kuko sinari kukwemerera numva narindushe kubera muri iyi minsi ngize imisi sirimba kwa muganga kubera isanganya ryanshikiye nako sisanganya ni ndavyite attentat ko muri 2005 mu kwezi kwa kane itariki 25 hariho bombe yaguye muhiri wanje hanyuma igwa ku muduga irawusambura yongera kubera uwo muduga usambutse ibiyo byayo byarataragurutse hanyuma hariho ama éclat y'iyo bombe yari ni zimwe bita mortier 60 zimwe rero zirinjira mu kuguru ahiwanje abigize kuhitanwa n'intambara barabizi haraho bakurasa hanyuma amaekra kakugumamwo baranumva babagiye ku rugamba babivuga cyane naje ivyo byarashikiye hariho utuntu dutandatu sizekra turi mu kuguru kwanje umuganga ico gihe narabimubwiye hanyuma cambarira ati aho hantu haragoye kubaga kubera imitsi haca kandi imitsi ikomeye cyane igaba umubiri wacu bati hako tukubaga tufuma tuba turarindira tukaraba ingene bibandanya hariho abanyeze umutima bavuga ngo amaekra rimwe na rimwe haraho yisohora yonyene uharawe bishikira ariko jewe nta nimwe yasohotse buri waheze imyaka 15 ubu turambabaza gose cyane muri iyi misi nabirijwe kubaza muganga ico nokora nivyo rero urya narimvuye muri cyo tubona kwankira numva nari nashaka kuruka mugabo rero icyo wagomba kumbaza ego twabigize tubizi yuko bitari byoroshe mugabo dukundire muheruka kwandika no gusohora ibitabo mbere y'ingira si kimwe birashika nka bingahe muraje kubitubarira mutubarire ibintu biri muri ivyo bitabo byanyu muheruka kwandika nico mwashatse gushikako nico mubona byoba biriko bikora n'ikintu ciza mubona ivyo bitabo byoba biriko bikora mu gihugu cy'u Burundi mbere wanashaka no mu yandi makungu ego naje wicatumye ndakwemerera yuko umwanya tufata tukaganira nuko ndiko ndabona ibivugwa ndiko ndakurikirana actualité yo actualité nkasanga umengo irakeneye ko abantu nka twebwe twaciye mu bintu bimwe bitari bike byo ngaha mu gihugu bitazwi bitavugwa bitigeze bimenyekana urugwaruka rwacu rutazi kavuga nti byari bikwiye uko bimenyekana hari haheze rero ukwezi kurenga
hari igitabo nanditse kera abakizi barakizi cyitwa Burundi Ronondi, iki nacanditse mu 1991 ndi mu buhungiro mu Swiss. Mugabo hariyo ikindi cyumviro canje nko muri iyi minsi ndiko ndaraba ingene abarundi bubu banyotewe ukuri kumwe mu byo banyotewe ndakuzi cyane kubera ari ibintu byashikiye cyane nakurikiranye nibyabaye mu 1988 igihe haba ubwicanyi bwo mu Ntega na Marangara. Turamaze kuganira yuko icyo gihe nari kumwe n'abandi bagenzi turandika ikete turibukira umukuru w'igihugu kugira ngo tuyamirize ubwicanyi bwari buhari. Twarabizize sindabigaruka ko narabikubwiye, twarabizize batandatu mu twari kumwe mu basinye ikete barapfunzwe, abandi barashobora guhunga, abandi barinyegeza. Mugabo jewe mwengo nije naronse amahano asumba y'abandi kuko uretse gufungwa barankubaguye torture, hanyuma haragira naho bibatera isoni ababikoze baja kunyegeza muri prison yo mu Rumonge. Ariko ndagira amahirwe kubera nari mfise abagenzi mu makungu, kubera nari umenyesha makuru, nari mfise abagenzi b'abamenyesha makuru baciye bakoma induru barabibwira amashirahamwe mpuzamakungu atari make, za Banque Mondiale, Fonds Monétaire International, Union Européenne y'ubu yitwa Commission Économique Européenne, byari ibihugu 12 gusa. Mugabo muri ico gihe uko politike yo kwisi yari imeze no muri Afrika, uvuga yuko abazungu aribo batwara ibihugu byacu, abakuru bari ku butegetsi ico gihe byarabagora kubandanya gutwara batizewe nabo bazungu bumva, ni kuvuga ko rimwe na rimwe babiri ibikoresho. Hanyuma nini wacu niko byari bimeze. Rero abo bari bashigikiye umukuru w'igihugu twari dufise, yari yasubiye Bagaza nawe bamuhoye cyane cyane impari za politike, kutumvikana na Eklezia Katolika cyane be n'ibindi byose, bakaba babona yuko uyu muntu babwiza kumusubiriza. Nibyo byabaye igihe Buyoya yafata igihugu tariki 3/9/87. Mu nyuma rero aho izo ngorane z'Intega Marangara zibereye, niwe nyine yatanga amategeko nyine badupfunga, nyine badufata. Mugabo rero kubera abashebuja biburaya, Bruxelles, Paris, Washington yari kwagira ibintu badashobora gushigikira bibateza urubwa, twarakomye induru barayumva. Mugabo kandi se twakomye induru twenyine baradufashije. Muri ico gihe rero naho bumva bari bagiye kunyegeza mu Rumonge, byarabaye ngombwa yuko bankurayo. Nari meze nabi, nari ninjiye iyo prison mfise ibiro 78, nayisohotse mu mfise 60, mengo yari 68 njibuka, meze nabi, nsa nabi gose, narasinzikaye. Baranyonagura, naramaze induzi 2-3 nja kuri hôpital militaire, bamvura, bankanda, bakoresha ibyuma bikomakomeye byari biheje gushika hajya muri hôpital militaire. Icyo gihe mbere bari hariho n'umuhinga n'ukuri yarabizi, umusirikare yitwa Bahigeze, kapitene Bahigeze niwe yamvura. Ndacibuka iyo ndahashitse abantu bose bari muri block, bariko barivuza, baca babirukana kuko ntibashaka yuko hari umuntu ambona, bagomba yuko nshika atawumbona, nkagenda atawumbonye nyene.
ibyo byamaze nk'uko nabikuye indwi zibiri cyangwa zitatu, hanyuma nca ndarindira mu minsi yakurikira niho badukura mu nyororo kubera yanduru yavugwa hano mu gihugu no mu makungu. Hanyuma ariko naho jewe bamfunguye, jewe nari mfise abantu baja baramfasha guperereza, baja baramfasha kumenya ibiriko biramvugwa ko no mu rwego rwari rujejwe kunkurikirana. Naramenye yuko bashaka kuzorementanya ikintu ngo barabe ko nosubira mu munyororo bace bampezayo. Ariko rero naho wumva babigira gutyo, jewe nari mfise n'abagenzi narababonye baciye baza baranjakara ati wewe nibashobora gushika mu gihugu kindi ukarengana Bujumbura, ari ukuja Buvira canke Bukavu canke ari Kigali canke Butare canke Kigoma muri Tanzania, ati ibisigaye tuzobikora, tuzoja turabaho tukurondera ubuhungiro. Nuko vyagenze. Umunsi w'izina tariki 22 z'ukwezi kwa kabiri 1989 narashoboye kuja mu Kakanyaru. Bukeye nshika i Kigali nca ndimenyekanisha muri HCR naho bampanura kubibwira ambasade y'Ubusuwise. Abo bose baca bakorana na Comité International de la Croix-Rouge CICR je yarinzi kuko yari imaze kuza abayiserukira bigeze kuza kundaba mu munyororo inshuro zibiri. Izina ryanje rero bari barizi, kandi byari bimaze kuvugwa yuko leta y'Ubusuwisi igihe kimwe yize ikibazo cy'u Burundi, hanyuma umushikiranganje yarajejwe iby'ubutungane ariwe kandi yarashinzwe iby'impunzi mu Busuwisi, aravuga ati twarabwiwe yuko mu Burundi hari ibyagoranye, yuko hari abariko baratotezwa kubera bandikiye ikete umukuru w'igihugu. Ibyo rero babimenya kubera bamwe mu bagenzanje bari bamaze gushikayo, bashika 6. Jiwe ahaye ndoneye hakanya kukubakeza n'ukuri n'umurundi wese yabatabizi abibashimire kubera iryo kete batuziza ni kete ryagize akamaro mu gihugu kuko ryarahagaritse ubwicanyi, bituma intwari hinduka, ariyo yaciye ivamwo amatora, havamo ingendo zimwe za demokrasi zitari kuba iyo tutabikora. Iyi ni impamvu tubwirizwa kubashimira nuko ubutwari twari twandikanye iryo kete beni n'ukurinda, twararinda gose cyane. Aha n'utavyemera yoshaka kavyemera kuko byari ibyo twararinda, nabo nyine bararinda. Nibo bashitse babwira amakungu hariya mu Busuwisi ati hariho bene wacu basigaye mu munyororo bariko baratotezwa, nimubafashe. Uko niko vyashobotse, nkaronka abantu baza muhira bambwira bati raba ingene uva ngaha aye ushike mu gihugu kibanyi, hanyuma tuzoca tukwereka ingene baguhungana. Maze rero gushika i Geneve itariki 23 z'ukwa gatatu 1989, naranezerewe kubona abanyakiriye batarinze kungora ngo ninde guca mu ikambi z'impunzi. Buno nyene baciye banjana ku hoteli. Iyo hoteli yitwa Rio, abaji Geneve barayizi. Je iyo ndahaciye imisi yose nama ndayifotora kuko ndayifitise ku cibutso gikomeye cyane. Iyo hoteli niho banyakiriye n'umuryango wanje. Hanyuma naho mugabo wumva banyakiriye, naho kandi banyarukirije mu kumpa impapuro ko sinamaze indwi zibiri. Mu ndwi zibiri nari namaze kuronka urupapuro rwo kuba aho hantu, gusaba akazi, abana baciye baja ku ishuri, nari mfise na passport yo gutembera yo kuva mu gihugu.
mugabo je ico gihe icandaze shinge gusumba cyari ikintu kimwe gusa, twari twabwiwe yuko abanyororo b'igihe twari mu mpimba be no mu Rumonge yuko ngo vyoba byarashika bakabaha ibyo kurya birimwo uburozi. Hariho abavuga ngo amacupa aseye, ibicupa biseye bakabiguha nko mu biraharage biraho, byari biharage by'ubwoko bwa nyuma no kuri bimeze nabi kuri n'ubugari bakuzanira, sinzi ko ariko bakigaburira abanyororo, mugabo icyo gihe nk'ubwo bugari waraburya ukumva yuko hari ibintu bimeze nk'umusenyi, sinzi rero yuko wari umusenyi cyangwa uko wari ibyo bicupacupa bavuga, mugabo icyo twari twabwiwe nuko ngo byarashika yuko umuntu bamufunga hanyuma agize igihamana kibi bakamuha ibyo bintu, hanyuma bagaca bamurekura agapfira muhiriwe bavuga ngo yishwe n'ubwiwe kandi yishwe n'uburozi yakuye mu nyororo. Je nanje rero kubera imisi myinshi namaze mfunzwe ndi jenyene mu kasho, ndi jenyene mu Rumonge, abahuzi mu Rumonge byari kasho nimero 43 niyo nafungiwemwo amezi angahe, oya samezi ni kuko nagiye mu kwicumi bangarura mu kwicumi na rimwe ni nk'indwi zine ndabiharuye no bimenya. Hanyuma rero ico gihe nshandaza ushinga nuko nzohava mva ivyonzi ntavyanditse, kandi nabona yuko ivyonzi byogiriye akamaro abazoba bakiriho, bazobandanya urugamba rusa n'ubwo twari twatanguye. Nshafata ikaramu rero ndandika ijoro n'umurango gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu, uva ko nashyiyo mu kwa gatatu, mu mezi atatu nari imaze kuronka impapuro zigize iki gitabo ubona, Le sang et le pouvoir au Burundi. Icyo gihe naciye hariho abagenzi ndabaha baramfasha gukosora amajambo amwe, hanyuma ndabiha abamfasha kucandika n'imashini, urabona ko canditswe n'imashini isanzwe, mvuga nti ubu rero ko nanditse iki gitabo kw'ivyo nari mfise mu mutwe ndabishize ngaho oye, ubu naho nopfa nta catastrophe yoba de mon point de vue, kuko ibyo nzi ubu biranditswe, abantu bazobimenya n'abanje bose bazomenya ico nazize icarico. Nico gituma nari nezerewe cyane itariki zingahe nyine ndazikubwira, itariki 10 juillet 89, itariki 10 mu Kakaro 1989 niho kabisa naheza kugifatanya. Hanyuma rero nca ndiruhutsa, mbere byarabaye ngombwa yuko abagenzi bari bamenye uko nashitse mu Busuwisi, mu Bubiligi no cyane hari umugenzi yitwa Ntibazonkiza Raphael, abarundi baramuzi kuko nawe nyine yaranditse ibitabo. Icyo gihe yari umwigisha mu ishuri hajya i Bruxelles, mu nyuma mbere havuye ab'inshuti arantumira kuza kugira inama kugira conference mu Bubiligi, afadikanije n'umwe mu bana ba Mirerekano, Geneviève Mirerekano yaritavye Imana, ni mu mwakire, baraja hamwe n'abandi barundi bari mu Bubiligi baratunganya inama conference kugira ngo nze gusigura, nze kubwira abarundi n'abagenzi b'abarundi baba mu Bubiligi ibyo nanditse muri iki gitabo. Hanyuma rero ndagenda no kuri mengo hari mu kumunani kwa 1989, hanyuma hamwe shitse Bruxelles hariho abaje kuntegera benshi, muri bo rero hariho umuntu yaryoheje arambwira ngo yarazi yuko nanditse icyo gitabo, arampendahenda ndakimutiza zo kinsubiza ejo, mugabo mu nyuma nasanze yari umukozi w'iperereza
akorana na ambasade y'u Burundi mu Bubiligi. Iki gitabo rero mubona cyaragifotora uko nabimenye ko narabitohoje naciye abiha waraje iperereza muri ambasade y'u Burundi nawe aca birungi kandi Bujumbura. Ibikurikira ntabyo namenye neza ariko icagaragaye nuko naza numva abagenzi bandondera ari nkuje iburaya kantelefona canke bakanyandikira bavuga ngo dewe ico gitabo wanditse kutakiduha ni kubera iki. Kumbe icyo gitabo muri Sirete y'Ubujumbura baragihanahanye baragifotokopia kirateba kirashika mu bantu benshi bagisoma mu mpishu mugabo cyaratevye kiramenyekana birashika rero aho barakumenya yuko kizwi cyane mu gihugu. Hanyuma rero kubera ico gihe naserukira umugambwe Sawanya Frodebu ndadaye n'abamufasha biwe bajya mu mwese mwari muzi ba Ponsier Karibwami secrétaire général Nyangoma Leonard yarajejwe amabanga akomeye cyane muri Frodebu Bandayikiza Juvenal n'abandi bakama banyandikira bati ico gitabo tumva gisohore ni cyandikwe tugisome. Bo bari bamaze kusoma imwe baca mbere baramfasha kurondera amafoto yuko kinezereza kugira ngo abagisoma aryoherwa. Rero y'amafoto ubona haha ifoto ya Micombero na Simbananiye, aha hari ifoto ya Ngendandumwe n'abandi bari kumwe mu nama mpuzamakungu. Aya mafoto yari y'abagabo bakomeye cyane muri kiriya kiringo ca Republika ya kabiri bini ya gatatu. Naya icyo gitabo rero cyava gisohoka mu 1991. Mugabo icyo nagomba kukubwira nuko hariho ubudasa hagati y'ibi bitabo bibiri. Muri iki ibintu navyanditse nkuko ndavyumvira nkuko binjemwo kandi singuhisha nari nshavuye. Urabona umuntu nari maze nashise mu bandikuye maze amezi 5 mu nyororo narabaye torturé fise amaboko atagikora nkuko yahora intoki zaramugaye bararinda kungorora n'inkovu nyinshi mu mubiri. Uretse n'ibyo rero urofete yuko mba ndi mu buhungiro kandi ntashaka guhunga navyine byarambabaza. Navuye mu Burundi nari maze imyaka 18 nkora. Umunsi mpunga decision yo guhunga nayifashe saa 5 saa 8 nari maze kuva muhira nuko ntaco natekeye byose byasigaye mu nzu nariko ndaheraheza kubaka hari Igitega mu Magarama. Ibintu byose rero nari narakoreye mu myaka 18 ndabisiga ngaho. Iyo uri impunzi ibintu nk'ivyo urashobora kuvuga uti ntaco ko nkiriho nzoronka ibindi, mugabo urabona warakoze imyaka 18 ukagira umwimbu ungana nkuko ungana mu myaka 18 navyo ni birabaza kushitse mu buhungiro naho wumva ngo baraguha ubuhungiro baragufasha mu nyuma hajya umuntu akubwiye ngo ndagufasha ndakugaburira kandi wahora wigaburira cyane naho akakubwira ngo saba akazi kugira ngo mu nyuma uzohore wibako mugabo akakubwira ngo fakazi ukoze akariko kose. Jewe nanje ibyo bintu ntabyo nari narakuriye mu gupfa akazi nkoze akariko kose. Tugaruke kuri iki gitabo turakibonye mu majambo makeyi cyane harimo iki muri icyo gitabo? Muri iki gitabo iki cyambere nandika ibintu uko ndabyumva. Mbega ikibazo cy'Uburundi cyaje gute, ni bande bagiteye, ingaruka twahuye muri iyo myaka yaheze nizihe. Hanyuma rero kubera mu mashuri nari nize yo kumenyesha amakuru twarize histoire y'u Burundi, hariho bimwe nari naranonosoye ca ndabishira mu iki gitabo. Hanyuma mugabo maze gushika kuvyo niboneye n'amaso mu 1988 muri Ntega Marangara igihe
twe n'umugenzi nama ndababwira yitwa Audace Nsabimana yafasha kwandika manuscrit ya lettre ouverte ya 22 août 88 maze gushikaho hantu nca nshima kubwira abantu ingene tuyumvira igituma twaryanditse nkabwira abantu igituma birimo muri icyo gitabo birimo tukababwira igituma twarinda ku buryo nk'icyo kire twanditse iyo tuba abandi bafise umutima uhuha twari kuryandika tukaritanga hanyuma tukaca duhunga twe ntitwahunze mbere twari twasezeranye yuko kugira ngo abatubona bamenye yuko ibyo twanditse byari ibintu twemanga twarasigiye twaravuze amazina yacu turasinya turaritanga hanyuma tubananya twitemberera mu nyuma rero urabona hajya amagara arafumba batanguye kutwirukako kudupfunga kudutorotira byabaye ngombwa yuko bamwe bahunga igihe jewe nari mfunzo hamwe n'abandi bagenzi batanu hanyuma rero byo byose ndavyigana muri iki gitabo ndavuga amazina y'abafashe abantortuye ndavuga ingene umunyororo wabandanje atari banga mu batubwira mu canke bari umwe jewe novuga ni wari chef wabo ni colonel yari lieutenant icyo gihe yari major ze Laurent Niyonkuru barafunzwe ariko afunzwe muri dossier yabagirizwa ubwicanyi bwahitanye Melchior Ndadaye hari ikindi gitabo mufise ariko yego urumva iki nacanitse cyane kugira ngo mvuge icyo kintu cyose kimfasha kuvuga ibyabaye kugira ngo n'abandi bazomenye icyo twazitse hanyuma ndiko ndasubiramo kugisoma cyavuga niko ntapfuye ko nkiriho reka rero ubuye bimwe wenda bivuge mu majambo yandi majambo babarira amatwi hanyuma icyo gitabo kibe gishobore gusomwa nacyanditse kugira ngo n'utari umurundi ashobore kugisoma hanyuma rero hacavamo iki Burundi Lonondi hariho umurundi w'umugenzi yaba mu Butaliyano umwe mu bari bashinze icyo bita Centre Michel Kayoya abazi bya kera iyo centre barayizi ni centre yari jejwe kugarukana agateka ku mupatiri yitwa Michel Kayoya yishwe mu 2022 ari muri babandi twatora amagufa yabo hariya ku Ruvubu icyo bundi aranyandikira rikete ambwira yuko iki gitabo ca mbere yagisomye akagishima acaza burusha kugihindura mu Gitaliyano ni ibi biri muri iki gitabo Burundi Yeri Eoji ni bihimba bibiri igihimba ca mbere nivyo Cyprien Bakara we nyene yanditse muga igihimba ca kabiri ni text yahinduwe mu Gitaliyano y'iki gitabo cyose hanyuma rero mu nyuma narumvise yuko Burundi Lonondi ari igitabo cyakunzwe cyane nyakwigendera Ndadaye yayigeze kunyandikira avuga ati muri propagande tugira yo kumenyekanisha Frodebu iyo dukoresheje igitabo cyawe tubibaza yuko abantu bumva n'ingoga gusumba turiko turabwira amajambo asanze ati igitabo cyane yavuga mu gifaransa ati contribue à 60% à notre campagne pour le Frodebu hanyuma rero icyo gitabo aho gisohokeye cyakiye gihera buno nyene biraja kuba ngombwa mu myaka yakurikiye yuko nosubira kugisohora hanyuma harasohoka ikimeze gutya Burundi Lonondi mugabo nasohoye exemplaire nke cyane nazo nyica zirahera ubu hariho ikindi kizosohoka nandi ndiko ndasubiramo kugira ngo kibimwe amajambo y'ubu ajanywe n'ibihe tugezemwo ngira ngo nari imbere
mvuye mu byo ndimo byo kwa muganga mu kwezi kumwe cyangwa amezi abiri kizoba cyamaze kubashikira hanyuma rero ababishaka babandanye basoma niki iyi gishasha ca kintu ca géopolitique nyango murakizi la géographie politique de l'Afrique des Grands Lacs à l'heure de vérité nagomba guheza rero mutaraheza ibi bitabo none mugomba ko abantu babimenya gute muzogurisha muzobiha abantu bizobashikira gute mufuza ko bibashikira gute ibi bitabo ko ari bitatu ibi be niki byose biriho birashobora kuboneka umuntu atelefonye ku nimero ya Sirid 22 25 55 87 22 25 55 87 mu kiruri ni 22 25 55 87 ukwishyuye kuri iyo telefone aca kubwiye nyine ushobora kukironka biriho mugabo je nabonye ndabisabwa na benshi abantu batanyarutse bizoca bisubira guhera ningoga ariko biriho je mugaye ico nshobora gukora ubuye ni no gutanga intererano mu byo sanzwe nkora ahantu uko haramagara yankitse bandi kumwe n'abandi dukorana muri CVR bariko barakora urabizi bari ku kivi Makamba no mu Rumonge jewe haje ahantu ndashobora gufasha gusumba ibyo byo kwitoza uri kuravuga ayo matora nayo uvuga zo mu myaka indwi hazo hageze ko niruhukira konja muri retraite yego Deo Hakizimana reka tubashimire ku kigoro mwagize mukaduha ikiganiro kandi n'amagara atifashe neza cyane urakoze cyane ngira ngo nejo dusubiye kubajya kara muzongera muhumirize naho nyene bigoye muzongera mwigore mu ariko urabanza urindira ukuguru kwanje kuraho kurambangamiye ko banze gutore imitende ndabashimiye yego